Nambumze ni sawa uraho umeze neza nanjye ndaho hano igihe nari naje muhira hari ikintu nari nifuje ko tuyaga mugabo narabuze aho ndabihera mu kubikubwira. Umuhungu ariko ubu akaba yabuze n'ubumufasha umufata mu mugongo. Umuhungu akaba yahisemo kuja iwabo asubira iwabo mu ntara ya Ngozi, ndetse gusa bitandukanye nuko yahora akora kera. Ubu n'umwana agiye kwegera ngo batoyi biwe, ndetse bikaboneka ko urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho. Fyunda subscribe kuri Ami Show TV, amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none, good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success. Ndatanze mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye bakunzi ba Ami Show TV, twizere ko mumeze neza. Ijwi ni Rosi presenter kuri micro, ariko ndakwibutse wowe utari bwakore subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere baze bararonka ibikorwa byacu. Utibagiye gukora share ku nshuti n'abagenzi kugira ngo nabo baryoherwe, hama utugire like ndetse na comment ku vyuzo wabonye, hama byose bigende neza bije ku rutonde. Ku rundi ruhande nuko ushobora kwiyumvira ati mbega Rosi presenter duteguriye iki kuno mwanya canke yatuzaniye iki? Icyo nje kuyaga ko ni giki no muririmbyi yitwa Kiriku Akil. Ni niyo nkuru Yusuf Akbaru yarasanzwe ari muri label ya Bantu Boy kuva mu mwaka wa 2018, aho label ya Bantu Boy yashingwa iza hano mu gihugu cy'u Burundi, izanywe n'umuririmbyi w'umu legend ariwe Big Fizzo. Umwanditsi w'indirimbo nyinshi hariho Ubusa, Guyanje n'izindi nyinshi zagiye zirakundwa kuva na kera, kuva muri za 1995 agitangura umuziki. Big Fizzo rero kuva ku ndoto yarasanzwe afise kuva na kera, ni indoto yigeze no guserura mu mwaka wa 2013 avuga kuri imwe mu bonesha kureza hano mu gihugu cy'u Burundi ko agiye kuzana studio recording umuziki, aho ndetse yahavuye azana studio igira umuziki, aho tuvuga ko imiziki itabona ariyo tuvuga audio, ndetse n'imiziki ibona arizo tuvuga video, aho ndetse yagiriye kwagira na label abifatanije cyangwa bifashijwe n'umutambukanyi wari we Kimana Sten Edite. Label rero iza gutangura muri 2018 aho basinyisha abaririmbyi babiri. Uwa mbere yari Mugisha Jean Junior ariwe Double J, umuririmbyi yari wa kabiri no witwa Kiriku Akil canke niyo nkuru Yusuf Akbaru. Ariko muri kano kanya murazi ko igihe abaririmbyi babiri basohoka muri Bantu Boy, bivuzwe yuko ngo kontra canke amasezerano bari bafitanye na Bantu Boy yari yarangiye, ati mbere abo baririmbyi bakaba batemeye gusinya ayandi kugira ngo babandanye bakorana na Bantu Boy nka label yayisanzwe bafise mu ntoki canke yari bari basanzwe begukira. Twarabamenyesheje iyo nkuru yuko bamaze kuva muri yo label, ariko muri kano kanya nuko witwa Double J ariwe Mugisha Jean Junior we wakibandanya. Mbere wanashaka hariho n'indirimbo nshasha ariko arakorera amasanamu, mu gihe biboneka ko ndetse binavugwa yuko umwana akiri muto ari we niyo nkuru Yusuf Akbaru ari na Kiriku Akil ngo wewe ivy'umuziki biko biramwankira, aho ndetse musanzwe muzi yuko yari umwana wo mwibarabara, umwana yararizwe nibarabara nyene. Ariko umwana rero yavuye atogwa n'uwitwa Oscar n'uwitwa Josephine, amuvana mu ntara ya Ngozi amuzana mu gisagara cya Bujumbura. Oscar aramufasha, Big Fizzo aramutora nawe aramufasha, niko kumuzana muri Bantu Boy. Umuhungu baramusinyisha, arakorana na Bantu Boy nk'umuririmbyi wabo, umuririmbyi yegukira label ya Bantu Boy. Ariko ubu bikaba bivugwa yuko rero umwana ashaka, muranabizi yuko twababwiye ko uwo muririmbyi yavuye muri label ya Bantu Boy. Ubu naho no muririmbyi ubona ko umuziki byagiye biranka. Mbere wanashaka muri kano kanya tuvugana, umuririmbyi akaba amaze kuva hano mu gisagara cya Bujumbura, aho ndetse natwe dusanzwe dutuye, ndetse na label ya Bantu Boy isanzwe ituye, ndetse n'uwo muririmbyi akaba ari naho yarasanzwe aba hano mu gisagara cya Bujumbura, aho ndetse ubona ko Bantu Boy ndetse bifatikanije na Oscar Fashion
wo muri Village Market bagerageza kwigisha uwo mwana ku ishure, kumurihira ibikenewe ndetse no kumufasha kuvyerekeye imyambaro, gufungura, uburaro hose muri rusangi n'umuziki byose birimwo umuhungu, ariko ubu akaba yabuze n'ubumufasha umufata mu mugongo. Umuhungu akaba yahisemwo kuja iwabo, subira iwabo mu ntara ya Ngozi, ndetse gusa bitandukanye nuko yahora akora kera. Ubu n'umwana agiye kwegera ngo batoyi biwe, ndetse bikaboneka ko ngo umuziki wamwankiye, akabona ko ngo icyo yari yaje gukora mu gisagara cya Bujumbura chance kitariko kiragenda nkuko yari yaravyifuza. Ndetse twebwe nka Rosi Presenter, twebwe kandi nka Amisho TV, twebwe kandi nkuko tugerageza kubazana ibintu bimeze neza, ibintu biri ku mwanya binabaryohera, twagerageje kugira tugerageza guca hirya nino tuyerera dusubira tubaronderera inkuru zimeze neza, aho twagerageje duhura n'aka audio kaguma gasirikira mu masite nyene, ka audio kiri kuyivugira wenyine ariko arasezera witwa Oscar Fashion, avugira yuko yari yagiye muhiri wiwe kumurondera ngo amuyagire yuko agomba asubire mu ntara ya Ngozi kuja kwicara impande y'abatoyi biwe mama yasize, ndetse akavuga ko rero mama wiwe ubundi yabamusigiye kugira ngo asigare aba batoyi biwe. Ubu rero akabona yuko umuziki wari wamuvanye mu ntara ya Ngozi umuzana mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo yiteze imbere, ateze imbere n'abana batoyi biwe canke n'abandi bana bo mwibarabara nkawe yahoze abana nabo canke n'abandi muri rusangi. Kiri rero ubu akaba ari mu ntara ya Ngozi. Ako ka voice rero canke ako ka audio kavuga ngo iki, kavuga yuko rero we yisubiriye Ngozi kuja kubana n'abatoyi biwe kugira ngo arabe ko yogira icyo bafashije. Aho ni nyuma yaho vyanse ko abandanye n'umuziki mu gisagara cya Bujumbura inyuma yo kuva muri label ya Bantu Boy, aho ndetse ubona ko Kiriko Akil yamatse kuronka n'uwundi mugore canke uwundi mu mama ashobora kumufasha kugira ngo bagire irerero ry'abana 8 bo mwibarabara. Ndetse ukabona ko rero Kiriko ni bafise uwo mugambi, uwo mama nawe akaba ari nawe yaje kumufata mu mugongo kugira ngo ivyo bintu binakunde. Murumva ko ni Kiriko atagiye kwicara ariko ari mu ntara ya Ngozi. Kurikirana ko ka voice kavuga ko Kiriko ni Kiriko wenyene kujwi yiwe bwite wenyene avuga asezera witwa Oscar, amubwira yuko yari yagiye kumuraba muhira kugira ngo abimubwirire muhira, ariko agezeyo biranga yuko asohora iryo jwi, biranga yuko abivuga, aza kubivuga ari uko avuye mu nzu kwa Oscar. Kurikirana rero Kiriko Akil ngaho tuguha umwanya, hama niho heza kumviriza Kiriko Akil uraheza utahure byinshi ku bijanye n'uwo muhungu cyangwa umwana akiri muto ataranakwiza imyaka igera kuri 20, ubona ko ari umwana ari munsi y'imyaka 20. Kiriko Akil niyo nkuru Yusuf Akbaru, mukurikirane ngaho uheze utahure byinshi kuvyo yavuze kuvyerekeye guheba umuziki ndetse n'ivyo yagiye gukora inyuma yo guheba umuziki. Ariko ni inkuru ibabaje, nubwo twe tugerageza kuvuga tudakorera amosozi, ariko ubundi amosozi hamwe turaba mu maso ni ikibazo. Amosozi aguma atembera mu maso, ariko ubundi no kwihangana nyene kubera ko tuba dushaka kubashikiriza ikintu kimeze neza. Kurikirana Kiriko Akil. Yambo mzee ni sawa, uraho umeze neza? Nanje ndaho. Igihe nari naje muhira hari ikintu nari nifuje ko tuyaga, mugabo narabuze aho ndabihera mu kubikubwira. Je mu bisanzwe nashaka ndagushimire kandi cyane ko warankuye ruguru ukanza nino, nubwo cyatumye nza ino bidakunze ko ndakibandanya. Hari ibindi byinshi nungutse, narabungutse mu bwe nk'umuryango, ndunguka n'ibindi bizomfasha mu rundi rugendo rw'ubuzima ngiye gutangura. Hari byinshi byo kubashimira mwankoreye, ariko je naco mfise nobari Imana nyene nizo bampembera. Je nari narindiriye meza ama examen kugira ndonke ukuntu ndonka bilete, hama ce nisubirira Ngozi. Je nahisemo kuja kubandanyiriza ubuzima Ngozi, kora aho iby'imiziki no ntabwo biriko biragenda neza, ntibiriko birakunda. Kandi urabizi ko umuziki, ibi by'imiziki nibyo byamfasha ukuntu nshobora kurera abatonya banje. Nabyo rero urabona ko ntibiriko birakunda, kandi je navyo no kwishoboza.
kire nahisemo kuja kugira abatonya banje, urazi ko n'ivy'imiziki ari byo vyamfasha ukuntu nofasha abatonya banje, nahisemo kuja kubegera abatonya banje nigwanagwane ko ico nzoronka tugisabikanye nabo, mugabo ndabegere hafi kuko ntaco ndiko ndakora ino, kubera nari naronse n'umumama shaka kumfasha kuri wa mugambi wanje wo gufasha abana bo mw'ibarabara. Twari twafashe abana 8, twari twaronse inzu boja babamwo, je nkaca mba nk'ubacunga tukabana nabo ingozi. mwamaze kumva byinshi Kiriku Akil arabivuze muri iyo voice canke muri iyo jwi canke muri iyo audio, avuga ivyerekeye guha umuziki, avuga ko agiye mu ntara ya Ngozi kwicara hafi y'abatoyi biwe, ndetse akavuga ko agiye gukora canke kugira ahantu irerero ry'abana bo mw'ibarabara kugira ngo nawe arabe ico yofasha abandi. Akavuga ko umuziki icyo yarawiteze ko kitagiye kirakunda bitariko biragenda nk'uko yahora avyifuza. Ndabashimiye mwebwe mwese rero mwashoboye kudukurikirana kuva ku ntango gushika kuri no mango tugeze ko gushika kuno mwanya turangirije ko ino nkuru yacu. Hama ndagusabe wowe utari bwakore subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bazobarana mu ibikorwa byacu, utibagiye gukora like ndetse na comment kugira ngo ivyo wabonye canke cyagushimishije tukimenye, hama weze udutera intege nuko bimeze. Hama tubandanye dutezanya imbere, utibagiye kuryoherwa kwa kundi nyene. Hama nuko mvuge tuti bye bye. Yari Rossi presenter kuri micro ya Amisho TV. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB, with the key to success.